Imburi ngiye gutanga itarike 30 z'ukwezi k'umunani mu bihumbi 2025. Ugiye gutanga imessage ni wa mukozi Imana ndagize Imana nyene Bernard. Inomero yanje kuri WhatsApp ni 0760902006. Murakoze. Hanyuma igituma nshira kuri iyi nomero yanje, ndagomba yuko imburi ndimo ndatanga yaba umwungere wa Pantekote, yaba umwungere wa Yezebu, yaba umwungere wa Anglikani, yaba umwungere w'amadini yose, kugira ngo mu nyuma rero bambaze. Biraba byiza cane kuko narababwiye yuko nta mburi jewe ntanga ninyegeje. Yuri muratanga imburi udashira ku inomero zawe, nukuri abantu barazazanirwa. Rero inomero yanje ndayishirako. Hanyuma rero ndakeneye umuntu wese azotora imburi, yaba mu ishengero rya Pantekote, muri Yezebu, muri Anglikani, umugatolika, Pantekote yeri mu madini yose muzi mu Burundi arenga 120. Ndasavye umuntu wese ayihereze mugenzi we. Mu nyuma ni yayimuhereza sipirime canke ayumvirize, ivyo biramuraba. Iki gituma ndabivuze ngiki, nukuvuga ngo ndimo ndabyigwa amabanga akomeye cane y'umwiteguro w'abana b'Imana, kwitegura mu gusenga no kwezwa no gutunganwa gose no kugaba ntiwakwe ico wahawe, kuko Imana nabwiwe ngo igira isevye ikintu cose, igira ice mu mashyirahamwe, igira ice mu madini, igira ice mu bibina, igira ice no mu bakora ibintu babikoreye mu ibanga. Byose nabwiye ko Imana igomba kubishira hejuru. Hanyuma rero nagira nsabe abo turi kumwe bagomba kumva iyi mburi, ndi mu nsobanuro yo gusobanurira abakristo benshi bari mu madini ndetse n'abari mu mashyirahamwe n'abari mu bibina, bose ndababwira iyo binjiriye yuko batinjiriye mu kuri, kandi mu gihe ababarongoye bababwira ngo bari mu kuri batari mu kuri. Rero nabwiwe yuko ibihe bigira bisebe, umuntu wese niyo abari mu kuri atari mu kuri agaragare. Hanyuma rero isobanuro y'aya majambo ngomba gutangurirako, ndasaba umuntu wese aze kumviriza. Wewe namba usipirime, ariko nabwiwe yuko iri jambo muza kumva rimwe riravugwa. Nta muntu arota ku isi yose ashobora kuricinda, ahubwo niyagirirwa amahirwe yo kwihana ararokoka kino gihe, kubera nabwiwe yuko Imana igomba gushikana isezerano mumva mu Burundi. Amasezerano yaho ari uko ibanje kugosora, ari uko ibanje gucacura. Ibi niko natuma ntabwo ngabanya canke ngo ndenzeko. Reka rero ndabaha urutonde rw'amajambo nagiye mpabwa n'ijuru. Wa mwungerewe uri mu ishengero rya Pantekote, wa mupasiteri we, wa mudiyakoni, wa muntu mutoya mu ishengero, nabwiwe ngo ubabwire mu nyuma bangwanye nanje ndabagwanye. Urumva ngira ndababwira iyo odi witora wese. Wewe ni wagwanya Bernard ndagize Imana, ushaka ungwanye umvume ko ndumwigisha w'ikinyoma canke uvuge neza ko ndumuhanuzi w'ibinyoma, arike ugahirahira ijambo ry'Imana naryo karigwanya, urigwaniriza muri Bernard. Nukuri ndabarahiye mwese murahona. Hanyuma rero iyi message nababwiye kuko ifata abantu benshi bari mu bibina, mu mashyirahamwe, bari mu madini, ibintu byose muzi nyene ngaho nyene nko mu Burundi bubatse, canke n'abari hanze, abari muri Bugande, muri Kenya, ibihugu byose. Ndazi ko iyi audio igera kure. Hanyuma rero ngira ndababwire ihindurwa Imana igira ikore, kuntu iza kurikora yabanje gukura ibi. Ngira ndababwire, nukuvuga turasoma igitabo ca Maraki igice ca 2, niho ndabandaniriza kugira ngo Imana ubuhanuzi ndimo nasunika muraza kumva busunikwa buca mu majambo nguma ngarukamwe.
ntihagire umuntu azotora iyo audio ati mbe ko aguma azana ayo majambo niki, ca wimurika mu mutima urabe, kuvuga ibara riraguye. Aha ndimo ndabwira abarundi mwese n'abari hanze y'igihugu, muhagabire, muza kumva ibintu byinshi cane cane biciye mu ijambo, ariko ngira mbwira umuntu, wewe biraza kukorohera kungwanya neza no guhera mu gitondo, ariko nabwiwe ngo uwugwanyira ijambo ry'Uhoraho nayo iramugwanya kandi iramanutse. Maraki 2 ku murongo waho wa mbere havuga ngo nuko rero mwabaherezi mwe, iri bwirizwa ni mwebwe ndaribwirije, nimwanka kumva mukanka kurishiraho umutima, ntimuhese izina ryanje icyubahiro, nikoraho nyene ingabo agize, nzobavuma. Uwo muvumo n'imigisha yanyu nzoyivuma, mbere maze no kuyivuma kuko mutarisizeho umutima. Raba nzovuma imbuto zanyu ari mwebwe mu biteye, kandi nzobasiga mu maso amayezi y'ibimazi byanyu, muzoyoranwa nayo. Amena. Aha nagira nsabira abantu bose bari mu madini atandukanye, cyane cyane nko mu idini rya Pantegoti, ariryo nimo rirabona mwakumiza kadasanzwe ku bibazo biringo birabaho. Nagira nsigurira abarundi mwese muzokumva iyo audio muhabere maso, kuko ibihe turabirembeje, kandi utaba maso yaba mu ishengero, Imana ntishobora kurangwa arayikoreye, Imana ntishaka kurangwa arubaca ingoro, Imana ntishaka kuraba ngo waratanze 10, Imana ntishaka kuraba ngo wewe waratanze inzimano, kuko ivyo byose nabwiye ko kandi babikoze ariko imitima yabo irasivye kuvyo nza kubandanya mvuga. Hanyuma rero ndahera kwaba baherezi. Nta muntu numwe ari mu gihugu cy'u Burundi n'abari hanze abuze abamurongoye. Turahera ku rwego rwa mujenama, tukagera ku rwego rwa mwarimu, tukagera kuri diakoni, tukagera kuri pasiteri, tukagera kuri mwungere. Urumva rero iryo jambo bitwa mwungere ni nko kuvuga umutwe w'umurongozi arongoye amashengero yose. Rero niyaba Imana yaravuze abantu ntibayumvire, nabwiwe ko ije gushira mu ngiro kuvya bungere bose baragiye abantu. N'umwarimu yitwa ko ari umwungere kuko nawe arayoboye intama, n'umujenama nuko eka kugera ku mwungere. Nabwiwe ngo niyaba batigishije abantu neza, ubwabo bakigira mu gishingo cy'uko menga n'abamarayika, nabwiwe yuko Imana umuntu wese azonyumva niyo uyitinya iraje guhana. Kandi ikintu ngira ndababwire, umuhanuzi naho yohanura ibinyoma ivyiwe birahera, ariko umuntu ahanura yahawe ijambo, nta muntu numwe ashobora kurwanya iyo jambo ngo arishobore. Aha rero ngira nsobanurira abakristo beshi bari mu madini atandukanye, barimwo barabura kuntu bahagarara. Nabwiwe ngo aba baherezi Imana yari yarabatoye ari uruzabigwiza pe, n'umwungera nyumva, n'umupasitera nyumva, n'umwarima nyumva, ariko kubera batitondeye iri jambo ngo baheshe Imana icubahiro, Imana ikabagaburira bakarya bakabyuha, mbere ikigori kabaha abantu bakora ibikorwa bakabagaburira. Nabwiwe ngo abantu bose mubona mu isi nta muntu numwe agira tange rushwa imbere y'Imana ngo ariko yorokoka ngo aje mu ijuru, canke ngo ashigwa ahantu heza ngo nuko atanze amahera. Urumva rero ubwo buhombe bugira buhabe. Rero ndabwirwa ngo nabahaye abantu nihesha icubahiro, biranka yuko izo ntama baziragira, mu nyuma rero ubwabo biragira ubwabo, mu nyuma rero kugeza ibi byago bibagezeko. Yemwe abarimwo baranyumva, Bernard mu mupinge neza, ngira mvuga bari mu Bugande n'abari muri Kenya, mu Burundi, mu Rwanda, jewe biraza koroha kuko ndi nyama, ndi umwana w'umuntu. Mugabira ijambo ngiririra basohoyeko. Rero Imana irambwira ngo narabagiriye neza, ndabaha abantu, kandi abantu barimwo baranyumva. Abarongozi ba Pantegoti cyane cyane nibo mvuze, nukuri Imana yari yabateye ari uruzabigwiza, ko nabwiwe ko igishengero abazungu b'Abaswedi bazanye ubutumwa nta bandi bari kwakira, bari abarongozi ba Pantegoti. Kandi abo bazungu nabo no kuvuga bari bakiri mu muriro bahagaze neza, barashikiriza icyo Imana yabatumye. Rero ngira ndakwibuke wa mwungere we, nawe wa mupasiteri we, nawe uzi kukorera Imana,
icoba ciza nabwiwe mu bantu bagira barokoke kugira ngo bihane amavi bayashire hasi neza. Naba bantu ngira ndababwire, nabwiwe ngo umupasiteri wese n'umwungere ari mu ntuntu irinwa birabera mu ishengero rya Pantegoti uwo ararokoka. Mugo umuntu atagira intuntu by'ukuri nabwiwe ngo ntibikunda. Ndasubiyemo kurya uzi isima n'umusenyi baponze neza, abantu bose b'abarundi murazi kuntu bubaka inzu, hari abantu bakanegesereye kuntu baraba kuntu umucanga n'isima byahiye bakabikubita ku nzu, inzu ikaronka izuba ikuma. Burya nta muntu aza gushira kwivyara ngo arakurako, nubwo wokurako haza agasenyi gake gakoroka urinda gukoresha inyundo. Niko nabwiwe yuko aya mayezi afise abo yafashe muri bamwe, niko nabwiwe mu ishengero rya Pantegoti bidakunda yuko nubwo umuntu yorararira canke akaboroga ngo arabasengera bishoboke. Aka nakamo ntiya abapasiteri n'abungere. Ndazi yuko mumvise audio muca mupinga ngo ngico cacaduka kimwe kiraduka, ariko ngira ndababwire jewe sinaduka. Message ndimo ndatanga umukristo wese n'umupasiteri atuntuye mu ishengero rya Pantegoti n'umudiyakoni n'umukristo ukabona ibyo ndimo ndavuga bidahura n'ishengero rya Pantegoti, ubwanze nzoba nkoreshwa na Bayali, ntazoba ari Imana, azoba ari Dogori. Rero ibi imumva ndabishira ku rutonde nkuko nabihawe. Rero ntambwirwa ngo Imana iraje guhana bungere badahagaze neza, nta muntu numwe abakiza. Nabwiwe ngo ugukira kwanyu nuko mwumva ubuhanuzi bw'abahanuzi mugaca buca bugufi mukihana, kuko cyambere nabwiwe yuko muhenda ishengero mukagigisha kwihana ubwanyu mutihana. Ngiki ikimenyetso Imana yasizeho, igira bateranye umupasiteri wese asubirane na mugenzi we n'umwarimu n'umujenama n'umudiyakoni n'ishengero kugeza aho nabwiwe n'umunyagice. Aha rero ntambwira abapasiteri benshi bari mu gihugu ca Buganda, mu Burundi, mu bihugu byose, ndazi ko muyemera gupinga, ndazi ko muyemera gutuza, muhagaze kwiri jambo ngo hari abazaduka bo mu gihe ciherezo. Nimwabona mutujije ibimvuga mukabigwanya Imana ntibikore, nzoba nkoreshwa na Bayali. Aha uhoraho yambariye ati vugira ku rubuga ku bantu bose. Nukuvuga nabwiye ko Imana ije guhana abungere n'abapasiteri n'abarimu n'abajenama n'abadiyakoni bifashe nabi mu gikorwa c'Imana. Cambere co nababwiye ko ishengero rya Pantegoti, wewe unyumva n'ubundi ari mu yindi dini azokumva iyo audio, Pantegoti n'umuzo wa muhemu yera. Yesu avuye mu ntumwa yababwiye ati mudugiye Yerusalemu murindirireyo, kandi barumviye Imana baraduga. Kandi bamaze kuduga bose hari abava mu ntara zitandukanye ntibanavuga na rumwe, bararindira kugeza aho isangi geranya kubahwa Yesu arungika ibirimi byigabanganije nk'umuriro bikwira muri bo, batangura kuvugisha izindi ndimi. Imana yo mwijuru dufashe. Hari n'umugabo yahagurutse abwira Petero ati mbega bajya abantu n'imborerwa banyoye inzoga y'igisamba. Petero agira numva uwo muntu aramwara ati reka reka, iri nibanga ry'umwe mwabamba. Rero mwanya kubeho ngira ndababwira bumva audio, niya bamuzi ku ishengero rya Pantegoti ari rya mwungere ni rya pasiteri, mukamutazi ku iryo shengero rya Yesu. Ngira ndababwira abantu bose bazi ko ari rya pasiteri ni rya mwungere, mwese murajanye kuzimu gihoronomo. Bernard ndimo ndabivuga. Hanyuma rero manasize ku inomero zanje, ndasaba yuko umupasiteri wese ariho ari mu Bugande canke ari mu Burundi mu bindi bihugu, inomero zanje manasize ko narondere ijambo ribeshuza iryo mvuze, kugira nyena nkomeshe ko ndumwigisha w'ikinyoma ari bamwe bazaduka nkuko babivuga. Ariko ngira ndababwire turaza kugera ku magambo menshi nza kubabwira. Imana yantumanye kubiyita abaduce n'abavugishwa b'ibinyoma, kuko nabwiwe ko iryo jambo rikomesheje abakristo bararaba kubyura gahanga, abo bagabo nyene bakaca babyura gahanga ngo ni bamwe bazaduka kuko bababona. Ariko nabwiwe ngo kugira ishengero rikire, Imana igira iteza ibyaga abaherezi, igira iteza ibyaga bungere n'abapasiteri, mu buryo umuntu wese azosigara aca no ku rugo rw'iwe avuze uruhwa kubigira bibeho. Hanyuma rero ndasaba insiguro ya mbere ngiyi ndayivuyeko,
urumva kwivuga ngo nuko rero mwabahereza imwe iribwirizwa ni mwebwe ndaribwirije nimwanka kumva mukanka kurishiraho umutima ntimuhese izina ryanje icubahiro nikoraho nye ningabagize nzobavuma uwo muvumo n'imigisha yanyu nzoyivuma mbere maze no kuyivuma kuko mutarishizeho umutima raba nzovuma imbuto zanyu ari mwebwe mubiteye kandi nzobasiga mu maso amayezi y'ibimazi vyanyu muzoyoranwa nayo amena. Urumva ko ari ibihano vya mbere ndimo ndavuga. Ndasaba umuntu wese ari mu idini, umuntu wese nayo yoba atari mu idini yakiriye Kristo mwami n'umukiza, mu nyuma rero ntuze guhangara Berenari ucuhangarira ijambo ni wari buranye ukarinesha. Nukuri ngira ndababwire ja sinzi kuzobura umukorokano yakoroca ava mu ijuru s'abantu bo ngaha mwisi bambaye umubiri. Rero ncambwirwa ngo Imana hari akantu gatoya ibayihishije abantu b'abanyamahanga bari mu gihugu cy'u Burundi canke bari muri Bugande muri Kenya hose. Nabwiwe ngo kubera abo bantu Imana yasizeho bayihinduke ikoreye mu ibanga nk'ubuyo berekana neza igitoro kirimo kirabura mu Burundi. Nabwiwe n'Imana ko kirimo kirategwa n'abahereza iyo nzara y'urudaca iryo faranga gukoroka ivyo byago byose. Imana irambwira ngo ntihagire umuntu ashobora kwidodombera Perezida Ganzi igihugu cy'u Burundi ngo niwe. Imana irabimbwira n'ubu ndasubiyemo umuntu w'umurundi wese ari ngo araseserekezwa no kubura igitoro canka akabona umuduga w'uraho n'imotiraho akaza kuvuga ngo ndayishimiye Perezida nyene icubahiro twari igihugu, uzoba wanananiwe we wirandurwa ryawe riza kuba ribi. Kuko nabwiwe ngo ikizoba kumusumba kizoba no kuri nabuja ikiba kubaka kibe no kusambura. Nukuvuga abarundi bose ubu isaha dusangiye ibigeragezo. Wewe rero wavuga ati Berenari ahugura umugomoci mbega Perezida Ganzi igihugu ko byose abyicaye ko sawa. Nabwiwe ngo Imana abantu bose igiye kubacurisha intimba, n'umuperezida wese acura intimba, n'uburamatara acura intimba, n'umupolisi n'umusirikare. Kuko nabwiwe n'Imana ko nta muntu n'umwe ayirengeye ku isi ahari. Ibi rero muraza kuyibona. Rero umuntu azoba yahagaze mu buhanuzi agahanura ibyo Imana itamutumye aramaramara kandi arateterwa. Nabwiwe ngo Imana imirahana Barundi mbere iranambarira ati n'ubu sindageza kubahana ati nihangana nahaye ukuri. Rero ko abaherezi bakebeje ngira ndabahane. Rero abaherezi n'abapasitori n'abungere banyumva by'ukuri ndagusavye ukibona audio ahubwo ubwira abakristo bose urongoye ati ntusubire kumva Ndagijimana Berenari urabe kuntu Imana yo mwiziri kwirukako. Nabwiwe ngo abapasiteri bose bava bakagera Imana igira bateze kwankana. Imana yo mwiziri dufashe. Turabandanya no kuraba amajambo nkenereza kubwira umuntu wese aza kumva iyi audio kuntu nagiye ntegurirwa n'Imana kubigira bibeho. Turabandanya muri Yesaya igice ca 19 turahera ku murongo waho wa mbere. Imana yo mwijuru idufashe. Hanyuma turasoma Yesaya igice 19 ku murongo wa mbere. Imburi yo kuri Egiputa, imburi yo kuri Egiputa. Raba uhoraho areruwe n'igicu cihuta aja muri Egiputa. Ibigirwamana byo muri Egiputa bizohindira agashitsi imbere yiwe. Umutima wa Egiputa uzoyagira munda. Nzoteranya abanyegiputa bisubiraniremo, umuntu wese arwane n'uwo bavukana, umuntu wese arwane n'umubanyi wiwe, igisagara kigwane n'ikindi, ubwami bugwane n'ubundi n'ubundi. Imana mujiri dufashe. Hanyuma rero nagira ndabasabe iyi audio abagomba kuyumva. Nabwiye ko Imana igira iteranye umunyagice n'ujya mu Kristo amaze kubatizwa. Ikihaguru kigende ku mujenama imuteranye na mwarimu, ikiva kuri mwarimu imuteranye na pasiteri, pasiteri imuteranye nande na revera. Ibi murabibonye kuko nabwiwe n'Imana ko ari Imana imanuye ikiganza. Rero ndasaba kugira ibi bintu ndimo ndababwira. Uyu mwaka wa 2025 nanditse iyo audio mu kwezi k'umunani itariki 30. Nagira ndababwire kugera mu 2028 mugira mubona utwumiza mu bugi audio wayitoye wese azovuga ati Berenari mwarahanura ukuri. Nta munsi n'isaha mfise mvuga kuko umunsi n'isaha umuntu arimo aravuga ari umuhanuzi aba yavangiwe. Hanyuma rero nagira ndabasabe iyi mikino irimo irakinwa mu ishengero rya Pantigoti
ni ukuvuga twebwe imyaka tumaze tuvuga ukuri bakatugwanya, nta kintu na kimwe Imana yo mu ijuru itanzanira kimwe ku kindi. Nabwiwe ngo kugira abakristo kubera babonkeje amaberebere yabo y'ubutumwa kugira ngo babaveko, Imana irambara ati barabakunze babarutisha n'umwana wanje yaviriye amarasisi, ati rero ico ngira nkore ngira ndabateranye. Nibi rero murimwo murabona vy'imisiyoni zirimo zirivangura. Ndimo ndabwira umupasiteri mu Bugande wo butabizi n'uwo muri Kenya no muri Zambia, umviriza kandi uburongozi bwose bwa Panigoti iyo buva bukagera nta mupanigoti arimo arahuza n'uyundi, nta n'umwungera arimo arahuza n'uyundi, nta n'umwarimu arimo arahuza n'uyundi. Wewe uri mwarimu urashaka kumira ngo tenda cahuza na mwarimu wanje, sawa ukivyatura ndaguhaye umwaka wose niba bigikunze. Hanyuma rero ngira ndababwire iri banga ndimo ndabandanya ndababwira, nukuvuga izo misiyoni zivanguye muri Panigoti hakaboneka J4 na J11. Nabwiwe ndasubiyemwo, nabwiwe yuko ari nka kujya wotora umugambwe runaka nkuko bavuga CNDD bakavuga FNL bakavuga Iprona. Ibyo rero kimwe turaba Iprona CNDD FNL ni ibyivugo by'imigambwe, ariko ibyo byose ntabwo Imana yo mu ijuru ibifisemo uruhara. Rero urumva igisengero rya Panigoti gitwa Panigoti iyi imwe, niko nabwiwe. Umuntu rero yahirahiriye akaza gahindura bagashira kwizo ndome, nabwiye ko isengero ari rya Yesu si rya mwungere si rya pasiteri, abantu bose bazonyumva. Nabwiwe yuko iryo sengero riri mu maboko y'abakozi b'Imana bagwanije mu mpemu, abakavugishwa bamwe bakabaca abandi nabo bakabatuza. Niho rero nabwirwa ngo ubamenyeshereza ijambo rivuga ngo abimbere bazoba binyuma, abinyuma abimbere. Yemwe mwanyakobeho ni Yesu yarivuze, kandi iryo jambo muri Bibiliya murarizi. Rero nagira ndababwire iyi ntambara rero yo muri Yesaya 19 nzoteranya abanyegiputa bisubiraniremo. Nabwiwe yuko amashengero yose igiri yateranye kuko Imana yari yabahaye guhagarara mu kuri ubwaka ari bo bajyanye. Reka rero turaza kubandanya cyane muri byinshi kuri audio, ngira ndababwire cyane igituma ishengero rya Panigoti n'andi madini binaniwe. No kuvuga cyane cyane Imana kugira ibakure yari yarabihanganiye imyaka yose bamaze. Pore sana uzonyumva kuri audio. Nabwiwe ngo Imana yo mu ijuru nta uyikorera maramare cyangwa ngo ateterwe mu gihe ahagaze neza, ariko mbwirwa ngo bamwe impera zabo barazirose. Mwarimu pasiteri mwungere nukuri ni wowe nabere nani negereye urusengero ngo ndimwo ndegera nza gusakuza muze munyiyamirize mu ntera amabuye nzoba naguye. Ijambo ry'Uhoraho ryaransanze rirambara ngo simwe muzobahiga nibo bazobarondera. Ndimwo ndabwira bari mu Bugande muri Kenya bari mu Burundi mwigumye kwa kagakiza ka mbere. Imana yambariye ko umuntu wese afise kaya gakiza ka mbere arahiriwe. Ngira bazokumva audio bari mu Bugande. Imana senze yambariye ati mu Bugande abakristo bose bifatanije n'imigenzo y'Abagande baca bifata nk'abanyamahanga, mu gihe ico gihugu Imana cyo mu Bugande ikizi kandi ni nayizi imikorere yacu. Muca muri vanga n'abanyamahanga, abantu ntibagitinya ubusambanyi, abantu ntibagitinya kuzana abagore babiri. Ivyo rero byibereye kwa Museveni naho kwizanira abagore 200 ntibumva ntibikuraba. Urumva iryo tegeko ntirihari kandi Yesu arahari. Nukuvuga arazi ko ntarimo aragera Abagande. Umve rero ngira ndababwire mwabarundi mwe mwononekaye mu gatakaranga, abapasiteri bari muri Bugande cyane cyane Imana yo mu ijuru nihiri mwiranshira, mwatoye abafise abagabo bafise abagore bari babiri, muranka kubahanura ati nyabuna reko mutora uyundi, kandi mukamuzi isengero rya Panigoti mu byukuri umuntu wese yarirerewe mu niyo narerewe nawe niyo warerewe. Wewe unyumva, we numva ubuhanuzi unyumve, je ndo mu Panigoti wo kubura bwa Yesu pana awa Panigoti buruyoberane uyoberwa kuko ari Gaturika ari Anglikana ari Ayisilamu ari bo bavuga na madini ahagaze mu mpemu. Nabwiwe yuko mbere abo bayo madini asigaye ahagaze neza gusumbayo. Ngira ndababwire rero ndabariza bazokumva audio. Imana irabimbwira ho kugira babahanure tire ko mugore wa kabiri utora umwe bararekeranye. Rero ko mwarekeranye abo nabo bazokumva audio wa mugabo nawe ukizanira babiri batatu ukigana imigenzo ya Bugande, ntabwo uzigera uja mu gihugu cy'u Burundi uzonagenda n'isaha ndababwire. Abari mu Bugande nubu uragenda
neza ukiyandikisha ugataha ugatora ayo mafaranga, umurindi wa mbere uyamaze ucugaruka mu Bugande. Imana yambariye ngo ikibitumye abagiye hataragera kubera iryo rari ry'amahera ndamwemerera akagenda. Ibi byose muzoyibona mu Bugande, nk'abari za Nakivari n'abari za Ruhoko, abari za Rubonda, ari za Kabahinda, byose muzobibona. Niho rero muzomenya ko Bernard ndi umuvugishwa. Kuki Imana abantu yabazanye ngo bapimire mu mahangira ariko bayihese icubahiro, muca mwifatanya n'imigenzo. Ndasubiyemwo, iki gihugu ca Museveni n'ugoza n'abagore 20 nta tegeko riva mu burongozi ngo bagufate. Rero abarundi bobo nta murundi yogerekeranya abagore mu Burundi ngo agende batamuyirutseko. Ngira murabiza abarundi bose banyumva, ico cagezwe kirahari. Shita umukwepana umujane n'ahandi, yego ndizera neza ni wamwomokana ukamutwara n'ahandi, ariko mu Burundi naho wamusize mu yindi ntara harabiperereza. Uriya mugore ararira n'ubundi akakogako. Aho rero nibo ndagaruka kubwira abarundi n'abarundi kazi bumva kandi bumvira. Ngaca mbwira umuntu wese azokumva iyo audio afise abagore 2 canke 3 mu isengero rya Pantekote, andaruhebe utoruriya wa mbere, kuko nabwiwe ngo ari mwararira. Waramutaye, mwaragize ubukwe, ari mwaraboroga. Rero niya mwaratinya Imana mukumva neza abo bungere banyu kuntu babaraganishije, tewe mugabo ukunda umugore wawe nawe umugore ukunda umugabo wawe. Ivyo rero abapasiteri ivyo navyo ko bibacinza, arico gituma Imana ije kubasubirana cyanyamo, ntagire umuntu numwe asubira gukundana n'uyundi. Kuko namwe mwaragoreke mugoreka ivy'ukuri. Kubera iki mwarataye mu buryo bw'impwemu n'isengero ryose rica rirononekara. Rero kubera ryononekaye nabwiwe ngo ibi bintu umunyamafaranga wese afise amahera akagira ibyo adandaza, uwo naho yogira abagore 3 mwaciyemo bahubiriza mu ico gikorwa c'Imana. Mu nyuma rero igikorwa c'Imana muragisiribanga, ahera hahera hagenda ibirobo, hagenda inzoka, hagenda inkomo. Rero muyihangane abazokumva iyo audio murasubira ngo Bernard ngo norusako ngo agwanye isengero ngo ry'Imana. Sawa nyene ryaraje, kuko nabyo ko iryo sengero atari rya mwungere yaheruca aragira na pasiteri yaheruca aragira. Jambwirwa ngo umbwirira abo bantu na nyumba ko maratogwa akayobora inzu 10 na Korine agatwara imitumba nk'itanu canke niko bayimuhaye kugera ku nzego zo hejuru, ngo ariko bose iyo bayobora nka ubura impera. Imana irabimbwira ngo nyumba 10 yaciye urubanza neza, zirya nzu 10 barafisa ko bamufyondera kubera nawe uriyo cira urubanza ubusa kugera ku nzego zo hejuru. Numva rero nabyiwe n'Imana ibikomeye. Rero ariko kwera Imana rero yabagaburiye ikabagirira neza mu izo nzego zose, ikabura ikivamwo, izananywe no kubahana. Nabwiwe kwiheza abarongozi b'amadini mu nyuma Imana cyo yinjira mu gihugu hose gusura, naho umurozari n'umupfumari, naho umuntu wese abica ibigirwamana. Bernard muzobibona umwanya wabyo ugeze. Hanyuma rero ngira mbandanye ndabandanya ku iki kintu naco, abagore b'abapasiteri mwarabambica ubumini kugeza aho umuntu agura impuzi mu bana. Navyo ndabibabwira ngaho mw'ubwo Bugande. Ubugande burimo ibitenge ariko abagande ntibakunda kuvyambara cyane, nukuvuga bakunza amakanzo ababoha. Nukuvuga rero uwo mugenzi waciye ubafata mu Bugande wari mu ishengero rya Pantekote, nabo baciye bemerera abagore babo babagurira iki ayo makanja bana. Ngira ndababwira bazokumva iyo audio, umugore iyo yambaye agahuzu tuzi mwese abarundi muzi kitwa silipe, kakerekana irya mihiro inyuma impuzu yakabanye, uwo mugore agenda arateza ubusambanyi. Abagabo bose basenga mu iryo sengero, mbere n'abakozi b'Imana bagafatwa. None ibisi ndabibabwiye, umukozi w'Imana aza kubarurwa n'Imana agasanga ntarasambana kumva ubuhanuzi. Ndababwira yuko mwese mu nyumva muza kwihana bushasha nka kurya umuntu atangura igice. Kandi ibintu bikugira ngo Bernard ngwijavuga nibiki, yo igihe kirarangiye. Imana yambwiye kuko ibyakorewe mu mariri n'ibyakorewe haruguru bigira bije kugashongera abantu bose bayibone, uhereye ku muhanuzi, uhereye no ku mukozi w'Imana wese. Ivyo yakoze bigira bije ukarubanda, kuko ni Yesu amanuye ikiganza kugira ngo ayagambye ikintu cyose. Murabibonye. Hanyuma rero abo bakozi b'Imana rero bemereye abagore bako bambara gutyo. Pore sana waramuhaye ubusambanyi kandi turamusambanisha, agenda arasambanisha abantu. Nico gituma n'abakozi b'Imana bese
barimwo barikika mu bantu kandi bazobasambanya nyene. Wewe urambabarira sindakwagije ko wamusambanije, ariko Imana iraje guserura ivyagizwe amabanga yose. Muranyumva? Inyambaro ziratera mu iryo shengero rya Pantegoti mu Bugande, abakozi Imana ho kwamira babona ko ari byo bigezwemwo. Rero ko mwabonye ko ari byo bigezemwo, sawa, mwahaye isengero kurimbuka, nayo Imana igira ibanzi barimbure. Namwe neza nabibwiwe, nta mupasiteri agisubira guhuza n'uwundi. Umva, ubwo bubwiriza bwose mubona buri mu Bugande canke muri Kenya n'ibindi bihugu byose byamuka mu Burundi, bamwe ntibahujije, bamwe hariyo abari muri misiyoni za Kayogoro, hariyo n'abandi bari mu za Bururi. Abo bose nabwiwe yuko ataguhuza. Cambere ngira ndababwire, naho abakozi Imana bazova mu Burundi bakaza guhanura bari mu Bugande, ntibikunda, kuko ubwabo baje batasabanye imbabazi mu Burundi, none bazoza bahanura abandi ba Pantegoti bo mu Bugande, kandi nabo amagorwa ari mu Bugande yababereye ubugesera. Umve ndabibabwire, mbo rero ntibigikunze. Rero ndasaba ko umukristo wese ari mu ishengero rya Pantegoti w'umugore azokumva iyo audio. Iyo kanjo emera uyihebe, igenda irerekana ubwambure bwawe kugira urabe yuko worokoka. Ariko namwe barabarogeyeyo, mbega ndacakubwira ukumva. Inkota iraje, iri muri Zekariya, igitabo ca Zekariya igice 13 ku murongo w'indwi nako gace kose. Aha ndimo ndavuga mvunagura kugira ngo abantu mwese ndabaha ivyanditswe nabwiwe n'Imana. Rero abari mu Bugande bazokumva iyo audio, ndasemereye mbevyo abigishoboka, nivyo bigezweho. Wabonye ko ari iterambere. Hanyuma rero ngira ndabongere, nabwiwe izo nkubaruzo muteka mu bikoni, Imana irambwira ngo nindababarire abateka n'abatekesha. Hari ubwo Imana yo mu ijuru wumvise n'amajwi atanu kubwira ngo bikore. Umva, ndabwiwe ngo abantu Yesu yategetse ngo nimuteke ku bikoni uko nuko akiri mu isi, ko yakoze ibikorwa bikomeye cyane. Nibihe? Isengero ry'Imana risenga rirangwa no kwisondesha no kujya imbere y'Imana, ahasigaye ukaza kujya iwawe nk'uko Pawulo yabivuze. Ngo aho muragowe rero. Ibi bintu nabwiwe ngibi, kandi uzokumva audio wewe uvyumva utavyumvise ukabisipirima. Nabwiwe ngo ubwo rutoke nyene ukoresha gurukumu canke ubwo ariko rwose rukwikirana n'urukumu, warazorungikira rubura kigongwa. Ari muri Yeremiya, wewe uzonyumva iyo audio namwe utari bwumve rubura kigongwa. Yeremiya 6 ku murongo wa 22 kugeza ku 24. Izoba kurungikira nta nimbabazi, nta no kugira ngo urabuja ngo mbabarira, kuko Imana nayo murayibabaje. Hanyuma rero ngira mbandanye n'urundi rutonde. Ishengero ry'Imana nabwiwe yuko abaririmbyi mwese muzonyumva, no kurumva utinya Imana ntusubire kuririmba. Hari kera ishengero rya Pantegoti itarononekara, abaririmbyi bararimba umubavu kaduga, n'abakozi b'Imana umubavu kaduga, ariko imyaka yose bamaze mu ishengero ariko bagiye bononekara. Nico gituma basubiranyemwo impera mugiye kuronka mu abakristo mwe no kugenda mukicara mu ishengero. Inyigisho zose zigomba kubaho nizo gutukana, bamwe batuka misiyoni zinizi, abandi batuka ziriya misiyoni. Murabibonye? Hanyuma rero nagira mbwira umupantegoti yo batarapfa, kuko mu ishengero ni mu igihumbi hakabaho buramo n'umwe Yesu niho yaravuye amaraso. Ariko nabwiwe yuko benshi bagira abapani n'abapasiteri babo. Hanyuma rero wa mupasiteri nyumva, iyi saha ntupfe, kuko nabwiwe ngo umupasiteri wese n'umwongera arimo arababazwa ibera mu ishengero rya Pantegoti, akababazwa n'ishengero kuntu ryaciye mu bice bibiri. Uwo akaba nihira mukuri, Imana iramurokora, ariko imurokora nuko abanze kumvira irijwi akihana. Umve rero ngaho uraza kuvuga ati oya Berenari wewe turaguhindukira uri iki, sawa, genda neza bukebuke. Abapasiteri nabo ngumva ubuhanuzi bakaca babwira ishengero ngo uwo mugabo ntimumwumvirize, ngo numwigisha w'ikinyoma, nukuri murahombye. Hari kera kuki igihe Imana yo mu ijuru itari bwerekana amabanga yanyu yo gusubiranamo, nukuri mwabivuga bikaba. Twese twatekereje, ariko itabara ry'Imana nabwiwe ngo n'ibyakorewe mu mariringira ndabisebye. Imana ihereye ko aya majambo yo muri Marake 2 niyo nahereyeko.
hanyuma rero ngira nsabira abantu bose bari mu ishengero rya Pantegoti, ndazi ko abakristo nabo mwarozwe mwabakurikiye mukagwa, ibi ndabivuga rero murankimburi. Imana irasevya ibya Pantegoti kugira haboneke n'umupasiteri canke umwarimu n'umudiakoni yo wahagarara ku rubuga ngo abivuge mwinumiye. Rero ko mwinumiye mukagira ibanga, nabwiwe ngo mugiye kugaburirwa vino y'uburake, inyigisho zabo bazizane zirimwo ubumara, mwitonde murye ubwo bumara, munywere no ku muzo wa Antikristo neza mu busogongere kugira ngo mukwize uburake bw'Imana. Yemwe abarimwo baranyumva, nabwiwe yuko ishengero rya Pantegoti nta muntu n'umwe ashobora kuryunga ariho, uwari kuryunga ni Yesu, nawe icubahiro nabwiwe ku bungere n'abapasiteri yarabagaburiye bararya, inda n'imburuzwa ziraja imbere, ico bayihembye ngiki, abakristo baragenda bagakorera Imana bakitanga. Nabwiwe ngo abo bantu mukoresha nk'abo kwa Farawo igirize kuba baka. Ncamhabwa amajambo muri Yeremiya igice c'23 turahera ku murongo waho wa mbere, ariko insiguro mfise jewe nza kuyivuga ku murongo wa 4. Ndasaba abantu mwese mucumbi yodiyo ucutora Bibiliya yawe musome, kuko nazanye ubuhanuzi buri uburyo bwose ata muntu n'umwe ashobora kubugwanya kugira ngo abushobore. Nibikunda nubwo yorakoresha ubuhanga bumeze gute. Hanyuma rero musome mubandanye murabiba ibyago byagiye bivugwa n'uhoraho atari Bernard arimo arahanura. Kandi ndongeye gusubiramo, umwungere n'umupasiteri wese nasize kwinomere narondera amajambo ancinda avuguruza amajambo ntanze, kuko nabwiwe yuko amajambo kugira basumira ishengero barisomera aya majambo yageze ku ijambo rivuga umwungere cyangwa umupasiteri rimugwanya acaza kubika ku rupapuro. Uhoraho murazi Bibiliya yera mubika ku rupapuro muri kwegeye ni mwihane. Ibya Pantegoti n'andi madini byose byamaze kurangira. Nukuvuga rero Yeremiya 23 ku murongo wa mbere, mubanze musome kuri 4 niho ngira some, ngira mbwire abarongozi bose barongoye amadini ico ngira ndabibarize. Mbega Imana yari kuvuga bungere abandi bahari? Umve pasite, umve mwungere, umve mukozi w'Imana wese uri mu ishengero rya Pantegoti n'ahandi unyumve. Kane haravuga ngo kandi nzishirira bungere kuri zo baziragire, ntizizoba zikigira ubwoba ukundi canke ngo zihagarike umutima, kandi ntihazotakana n'imwe muri zo, nivyo Uhoraho mbivuze. Amina. Urumva rero iri jambo Imana igira irikore aho bungera igira kabarore, noneho mbere benshi nibatumvira no gupfa barapfa. Mu nyuma rero intama zisigaye zibisigarira zice zironka umurongo, kuko nabwiwe yuko bababanye, kandi uburyo bwo kubabana nukuri nivyo, kuko Sawuli yarayobora ingoma, Imana yaramukuye ku ngoma. Nabwiwe ngo ndabarindirije ibihe ngomba kugira kabarore. Mu nyuma rero kugira baronka amahoro nuko mbanza gukora igitangaza cakumiza co kubica, bamwe no gupfa barapfa, bamwe bagira bace mu mpfu mugira muzibone, abari mu Bugande, abari mu Burundi, abandi nabo bakomanaza umutima ibahanure banje kumva. Mu nyuma rero irungikira uburakigongwe, ari muri Yeremiya 6 ku murongo wa 22 kugeza ku 24. Rero izi ntama ntizizongera kugira ubwoba ukundi, kuko nabwiwe yuko babatinya, kuko babasizwe imbere. Imana irigo rirambwira ati rero kuko ntihorokoka n'umwe, ngira ndabateranya abapasiteri n'abungere banigane ntibahanurane, ntagire usaba imbabazi uyundi. Ibyo byose ntibirota, kuko nabwiwe yuko Imana atasengero rya Pantegoti risubira gusubirana, kuko bimwe birabera igihe c'iherezo kugira Imana ishikana ico yavuze c'abana b'Imana bumvira kugira bajabukanywe ku ngoma ya Mesiya. Mwumvira imwe irategurwa arico gihugu gishasha co mu gihugu cy'u Burundi. Niho nabyigwa abantu bose bari hanze y'igihugu, abantu bose batari ku rutonde, igihugu cy'u Burundi azokirabisha amaso, ntibazigera binjira nk'uko Imana yemereye Yosuwa na Karibu kwinjira igihugu cy'i Kanani. Niko nabyiwe n'Imana, niko biri. Pore sana wihangane, kuko abantu iyo barimo arumva ubuhanuzi bo bomenga bazi yuko Imana bavuganye nayo nkaho menga no gupfa kugerayo. Reka Abisirayeli Imana yo mu ijuru bavuye kwa Farawo Mose bakuyeyo yabatwa, babanje kugenda izunguzungu, banza kuruha, banza gutama kugira haboneka abahizi. Hanyuma rero ni ikindi ndimo ndavuga muri ibi, ndimo ndavuga ku barongozi ba Pantegoti, no kuvuga nabwiwe iki kintu cyo kutihana.
ngira nsekururira ishengero rya Pantegoti kuntu babihanisha nabo ntibihane. Ni ukuvuga ngo ninde mu marayika yoboneka muri pasiteri canke mu ngere yoboneka atihana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu wese akora icyaha muri iki gihe ni umuja w'icyaha. Dutunzwe no kwihana no gusaba imbabazi. Hanyuma rero nagira nababwira, hariyo abantu benshi basigurira ngo Mose ngo Imana yo mwijuru ngo ntiyamuhevye, ngo nuko Satani yamusavye batangura ngo kumuvyimba wiwe Satani ntawutware kugira ngo Imana yo mwijuru yuhishe. Nukuri yarawuhishije, kuko cyagiye ca Mose Imana yo mwijuru imyaka banamara ku ngoma yari imyaka myinshi, ariko butumara imyaka igihurume rumara ni imyaka 120, naho nyene kuwuramvye. Ngira nsobanura abakristo no mw'ishengero rya Pantegoti, urumva hariyo abarongozi babungere bavuga ngo twebwe Imana ngo ntitwokwihana ngo na Mose ngo ntaho yihanye. Ngira ndababwire Mose yari umukozi w'Imana, Imana umwe yemera yari yashingiye intahe ico gihe kugira ngo ahangane n'igikorwa c'Imana. Ntivyari byo kumva rero yuko Setani by'ukuri yogira ububasha kuri Mose ngo umuvyimba yuwawutware. Ngira sobanurira abantu ntibikunda, Imana yarawuhishije. Mose yari hazwi n'Imana, ariko nta bantu bogira amahirwe mu iki gihe turimwo. Ijambo rivuga ngo umuntu wese akora icyaha n'umuja w'icyaha. Ndabwiye abakristo mwese ari mu ishengero rya Pantegoti ntibazo babahende gutyo. Ni ukuvuga ngo nabwiye ko atari umukozi w'Imana n'umwe ariho ku isi arengeye kwihana. Iryo rimbuka rero niryo ryashikiye mu ishengero rya Pantegoti. Abarongozi baraboneka ngo nitwe Imana yatoye, nitwe twasizwe amavuta, ni vyiza da. Imana yigusize amavuta ukayikurako isigaye iraguhana pe. Ndimo nabwira abarongozi b'ishengero rya Pantegoti n'abapasiteri, nk'ubu ntihabura n'umupasiteri n'umwe yarobanuwe wanyumva. Abatarobanuwe nawe baguma bagwanira ico gikorwa c'Imana n'iryo shengero. Mbega uraritwarahe, uragyikorerahe? Igihe manda ya Pantegoti yarangiye kabisa, Imana yarabimbwiye. Nukuvuga rero ibi nagira mbwira abakristo, umukristo aza kwihanishwa, umwungere nawe yabanje kwihana. Nambara abungere bakaja hamwe, Imana itubabarire. Rero ko babonetse nk'abamarayika mugira mu barorere na nkakoresha. Nabwiye ko Imana imana y'ikiganza kugira ngo isanzaze ikintu cyose kitubace mu kuri mw'isi yose, si mu Burundi honyene, si mu Buganda, si muri Kenya, n'isi yose no mu bazungu hose. Ubu Imana iri kw'ishuri ibirangiza yamaze gukora gutororokanya. Nabwiwe yuko rubura kigongwe ndababwira aza kumanuka neza n'inkota ishengero ryamaze gukugwa mu gwafu. Hanyuma rero mwanyakubeho abazokumva audio nukuri muyikwiragize. Ndashaka pasiteri na mwungere nyene neza yikubite mu nyuma rero mucemo bambarira ati ni murondera uwo mugabo Berenari ndagije ndabashira ku inomero. Aha abakristo bamwe ribo bandondera bamwe naho nyene uri kukimenyera. Mugu mwungere n'umupasiteri usanga arimo aravugira mu mpisho, kandi ndavugira mu mpisho nabyo sibyo. Nabo nibaje ku rubuga babeshuje ibyo Berenari arimo aravuga mu ishengero rya Pantegoti. Nukuvuga ngo abakristo bose mbwira mu nyuma rero bamvi nyuma ntibikunda, umuriro wamaze kwaka. Ni Imana yawe yiyakirije n'ukuri. Rero ngira mburira abantu ujya gapfa kaburiwe n'impongo basha. Abantu mwese abapasiteri mbwira, umupasiteri wese yumva audio nabwiwe ibyiwe akaba afise ubwoba kuko biraba mu ishengero rya Pantegoti wararokoka. Mugu utagira koba na gatoya nabyo yuko bidakunda. Impera zawe warazirose, warariye inkoko, waragaburiwe inyama n'ibiro byiza baraguze. Nabwiwe yuko abo bantu Imana rigira ibibake. Yeremiya 2:3 ku murongo wa mbere kuri 4 igira ibibake. Ntimwari muzi ko hari abandi bungere, mwari muzi ko ari bo mwatowe, kandi Imana yambariye ngo yari yarabatoye muri uruzabibu rwiza. Rero kindi kintu ngira ndababwire, kurwanya muhemu yera mu ishengero rya Pantegoti nico kibakozeko. Abavugishwa baragezeyo kugira ngo bababwire ukuri ngo yanitwe twasizwe amavuta. Rero Imana yambwiye ngo irabarekeranye, ni mwikorera iryo shengero turabiyo muri twara ataco mukirigaburira, kandi namwe mugomba kugaburirwa. Ariko Berenari je ni mwanyumva, sinanka abapasiteri, sinanka nabungere. Oyaye iyo mbonye umungere yaciye bugufisha dupfundikanye impuzu n'umupasiteri. Ariko hagati yuko nanje ndababwira mukanka, nukuri nabwiwe n'Imana ngo umuntu umwe azohindagiza abantu 1000. Mukumva ukuri mvuga mwebwe mukugwanije mukabishobora,
nzoba nkoreshwa na bayari nyene neza nkuko muvuga ngo nkoreshwa na bayari ntibigikunda. Hanyuma rero tugira tubandanye n'amajambo nagiye mpabwa cyane ku muntu wese ku cigwa ari mu idini rya Pantegoti canke ari muri Yezebo n'andi madini yose muzi ahari. Ngira ndabaha amajambo nagiye mpabwa kuko jewe nta buhanuzi ntanga butagira mu ijambo. Ubuhanuzi butagira mu ijambo by'ukuri naje sindabwemera sibwo. Hanyuma rero je mu mwidegemvyo abantu mwese inomero yanje manayisize ko ya mu Kristo ya pasiteri ya mwongere ntagira umuntu numwe atinya. Jewe n'ukuri naritanze muri byose ni karibu, ariko nawe unzanira amajambo yose ancinda ku majambo mwumva nza gutanga n'ukuri. Hanyuma rero nagira mbwira abakristo ari mu ishengero rya Pantegoti ikindi kintu numva ndimo ndababwira niki, iyo ndimo ndahanura bungera barababwira ngo ivyo ni byaduka bizokwaduka mu gihe ciherezo. Nca ntekereza semawe mbe ndavuga jewe ngwanirwa n'Imana canuma mwarabivuze imyaka abakristo barabacurika namwe mugira mubona babarongoye. Hanyuma rero ngira ndabahaye amajambo mwese muzokumva iyo audio umuntu wese wagifisa agace muri Pantegoti ngira ndabereka ababigisha n'abahanuzi b'ibinyoma baribo kuko babibabwira kuko Imana itari bwatobora inzira. Ubu rero murahiriwe, Imana irasize ibintu ku mugaragaro. Ni murayo Matayo igice c'indwi ku murongo wa 15 turasoma mu izina rya Yesu. Ndasaba mwongere na pasiteri n'umudiyakoni n'umwarimu aza kumva aya majambo. Mwese murafise Bibiliya mwarazicurice mugomba kugira ngo musebye abahanuzi, ariko igihe cyanyu naco kirabagereyeko. Turasoma Matayo igice c'indwi ku murongo wa 15 haravuga ngo mwirinde abigira bavugishwa n'Imana baza kuri mwebwe bambaye nk'intama ariko imbere ari amabingira y'inkazi. Muzobamenyera ku byo bama. Mbega hari uwo kwamura inzabibu ku munyinya cyangwa isokoni ku bitovu? Nuko igiti ciza cose cama ivyiza, ariko igiti kibi cama ibibi. Muraza kumva uwo ni Yesu yivugira. Igiti ciza ntigishobora kwama ibibi, kandi igiti kibi ntigishobora kwama ivyiza. Ivyo byo ntibinabaho. Umuntu wese bimurimo bigiye gusebwa. 19 igiti cyose kitama ivyiza, urumva rero n'abantu kiracibwa kigatererwa mu muriro, nuko muzobamenyera ku byo bama. Aha rero ndimo ndamanuka nitonze bazokumva ubuhanuzi. Yewe mu Pantegoti muyeze buzokumva ubu buhanuzi ndimo ndavuga. Witondura muri Bibiliya none witondoka barakosha ngo wamuvugishwe w'inyuma bere nari nawe urahona nanka kubesha. Hagarara mu ijambo niryo rigiye gutuma umuntu akira. 21 umuntu wese amvumereza ati mwami mwami si wazokwinjira mu bwami bwo mu ijuru atari uko rivyo data wo mu ijuru agomba. Rero iri jambo risigura ko kuwa Mungu kuwa gatandatu kuwa kane ikimisi yose mukorana mu madini iyo misi ntihemuka, ariko Yesu ayivugako. Muranyumva ayivugako. Rero two turashobora no guhanura data haciye igihe mwo kuwa Mungu n'indi yose mu vyamamwe ngo wo papa data bujaravuze. Rero okay 22 bese bazombwira kuri wa munsi ngo mwami mwami ntitwavugishwa n'Imana mu izina ryawe, ntitwasenda abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakora ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Aho niho nzoba zinjibura nti naho nigeze mbamenya mviraho mwankora biziramwe. Amen. Aba ni bande bazokumva audio? N'abapasiteri, n'abajenama, n'abarimu, n'abungere. Urumva rero ko atacurupana na Yesu ngira ndabazinjibura. Uwo Yesu tuvuga, uwo Yesu abantu bitoreye uwundi Yesu bakavuga mu idini babakangisha iyo Mana mu bikorwa byose ngo ni Imana ivuze itavuze, ngo wuna waravuze kandi nibo bavyemerewe. Kuko utari muri bo agasenda abadayimoni batavuga ngo ntiyasengewe ngo ntitumuzi, sawa byose mukabyikiriza. Uwo mwemera ko ari pasiteri na mwungere iyi saha ndababwira ngaba rero bazovuga ati twarakoresha ikanisa muri Pantegoti siko biri no mu yandi madini twarasenda abadayimoni nibo babemerewe. Kandi murazi muri Pantegoti umuntu wese agiye gusengera uyundi ngo bataramushira kwico kinyoma ngo bamugize pasiteri na mwarimu nukuri urabizira. Rero ngaba nibanyumva igihe kirageze
bamwe bazoba bapfuye bazuke babivuga, abazoba bakiriho nabo babivuga ati mwami ntitwakoreshwa ibitangaza byinshi, murumva wa mwami Yesu. Mu nyuma bazinjibure ati ntaho nigeze mbamenya. Uwo ni ndiho wabariho rero, atari uwo Yesu. Ba Yesu baragwiriye mu isi, barimwo baravuga bikikako bakadandaza baciye muri Bibiliya. Nguwu rero aha ndakebuye abakristo mwese muzosubira kumva ndimo ndahanura ngo niwo bazaduka mu gihe cy'iherezo, bazoba baduka. Ngo ni bamwe bazokwaduka. Ibi rero ndabibabwiye, muhumuka amaso mukaguma kw'iki kinyoma cabo, muragowe. Nukuvuga rero aha umukristo wese agiragwa n'urugamba rwiwe, uhereye kuri muka pasiteri no muka mwarimu, muka mujenama, muka diakoni. Nabyo ko umuntu wese agiragwa n'intambara yiwe, Imana ize gusuzuma kuntu yavyifashemwo. Aha ndimo ndakebura isengero rya Pantekote n'iryo bacurica umutwe abarongozi bizera abantu kubarutisha Yesu. Rero murumva ko hari imbere Imana izoba zinjibura. Kandi ubuhanuzi ntanga, wewe pasiteri unyumva ufise intuntu, garuka wihane, garuka uce bugufi ugakengera ngo mbega ngo wewe ngo nsengera ngutasizwe amavuta. Ayo Yesu yansize basha niwe yayizaniye kabisa, ayakuye mu ijuru. Sinzire ko mwasizwe amakoto canke ngo musigwe, ayo bagura ngaho nyene mu Buganda aho niherereye, mu masoko yose arahari, mu Bagande canke mu Nkamba arahari, n'abari mu Burundi amasoko murayaza arahari. Sinzi ho bagiye kuyagura. Nukuvuga umukozi w'Imana yasizwe amavuta, kimuranga no guca bugufi, yihana mu bandi agaca bugufi. Ngira ndababwira ibanga, Yesu atoraniza intumwa 12 yababwiye ati muhaguruke mugende muvuga ubutumwa, ntihagire isaho canke inkweto mutwara. Izo saho ziri mu madini z'amafaranga, ugasanga umukristo aragowe, ugasanga buri mwanya ngo tangiye 30, 40, 50 n'abana biwe baragowe mu nzu, arabuze ico bagaburira. Inkozi z'ibibi z'abapasiteri n'abarevera, muriho murakora iki? Bere nani ndagaruke. Hariyo abantu bagowe ngata cyo biha ho kugira nivyo mwarundanije mu masengero ngo mubibahe. Nabyiwe n'Imana yuko umwungere wese mw'isengero rya Pantekote canke n'abandi bungere mwahenza abakristo ngo ibintu batanze ngo Imana mu ijuru nivyakira. Sinzi ko mushira kw'ingazi mukaduga ko mukabitwara kwa Yesu, mugasanga atangazi mushira ko ngo mubidugane kwa Yesu. Mwese muraranduce. Mbega mubitwara kwande? Kwayo mafaranga ari kuraba impfuvye n'abapfakazi. Abapfakazi nimwe basaba ngaho mu ishengero, impfuvyi ngo zana amahera ku rugezo rwaho n'abanyagice bigigice za Burundi nandi muri Pantekote nabo babaka amahera. Imana yambariye tiraje kubahana. Yohana atumwe kuvuga ubutumwa yavuze ati mwabana b'inzoka mwe, ninde yababwiye ngo muhungu burake bugiye kuza? Nuko mwame ivyama bikwiriye no kwihana. Abumviye yababatije ku buntu. Ngira ndabarize mwa Pantekote mwese mu nyumva, nabyiwe n'Imana yuko Imana ihinduye Pantekote ku caha mwakoze. Ayo mazi muvomera ku bigomero, Imana yambariye ati Burundi bwuzuye amazi, ibiyaga bya Tanganyika, Bugande hose abaherereye za Kabazana n'amatanganyika. Mugabo muhagabire abantu bakavoma amazi ngo tuyavomere ku bubwiriza. Muhindura ubusa ijambo ry'Imana, muhindura ubusa Yohana. Abantu bakwiye kuza kuba batirizwa mu mazi atemba ku migezi. Aho mwonyumva nk'abari za Bugande ngo two turagenda muri za Tanganyika, sawa, uburongozi buva mu Burundi bayavomera ku bubwiriza. Hanyuma nkasabira umupantekote wese ukuri anyumva, nabwiwe ibintu Imana kugira ikore mu madini, abazoba barokoce bazobiva ku rupfu nka kurya umuntu ava ku rupfu umuntu we yapfuye. Imana igira iringaniza ibintu mu buryo abakozi b'Imana bacishwe mu ruganda nayo igira ishireho, bazoba barazizwe ishinga no kuririra intama z'Imana. Yesu intama 99 atakaye umwe yaca yiruka kuyiraba. Rero ikintu ngira ndababwire ko abantu bataye uburongozi bakitwa intumwa atarizo. Izo ntumwa Yesu yavuze ngo ntagire isaho canke inkweto mutwara aho mashengero, kugeza aho mwandika. Mu Burundi barandika ngo hariyo n'imperezwa nta naho zandike. Ico ca 10 naco Imana bare ko mwese cabataye ku amazi abazokumva audio. Imana yambwiye ngo mwarimu atora uburongozi bwa mwungere yararice
akabiha pasiteri umutwe akaca abishikiriza abarimu ngo genda mu by'isengero ritange icya 10. Imana yambariye ngo muho mwaragitanze ngo aho murarize muragowe. Bernard kwiyodiyo mubwiriza abandi gutanga icya 10 mukabagobereza imitwaro ubwanyu mudashira ku mutwe. Nabwiye ko Imana mwesize kubasura mu Burundi, mu Bugande, muri Kenya, nta murongozi numwe agomba kwihisha. Mwaragiriza abantu muca mu majambo yo muri Maraki ngo haravumwe umuntu adatanga icya 10. Ngira nibwirira abantu, mbega muratandukanye isezerano rya kera na rishasha. Cya 10 cari c'abarewi bagomba ku rusengero batahava, ariko Pawulo avuga ngo mucumukuze yanyu maboko wiba ntiyongere kwiba ariko apima cumukore. Mwego murasumba Pawulo. Pawulo intumwa yahamagaye neza yakishijwe mu ruganda rukomeye. Aha rero ndimo ndacishako mu nyumve aka kabonge. Imana ihera kuri mwungeri imubaze kuntu yatanze cya 10 gishice. Wewe wigisha abandi ngo batange cya 10 gishice waragitanze. Ariko ngira ndabarize gato. Yesu yavuze ngo kimaze kimpimbara n'umutima umenetse. Mwase gutanga imitima mutanga amahera. Mwese murabihombeyemo. Mwese uhereye ku banyamashe ko mwishengero kuri bato bato kugeza kuri bakuru. Rero Imana igira izibaze wewe umwarimu uhiyandikiza iryo shengero riragowe ukarituna ngo mwongere ngo na pastor niko bavuze namwe bahane mukagenda muri tunu bwanyu ho kuyakura mu ngo zanyu nibyo mwapagashije mugaba Kristo mukagenda mubicisha intuntu. Mu bishengero riraniharira nihira. Mwego murazi icyo Imana imirakora. Ntirinyereka jewe nibereye aho nibereye wagira ngo denzegera idini nimwe nimwabona negera idini rya Pantekote murazonyiyamiriza, ariko ryose riri mu burongozi neza Imana yampaye niho riri. Hasigaye rero abazokumva yodiyo ngira ndababwirira ibanga, umuntu wese yizigiye umuntu agiye kuranduka. Umuntu yizigiye Imana agiye gukira, kuko Imana ibayishizeho abandi bakozi Imana bashasha babaye intama n'umukuku. Yeremiya 2:3 ku murongo wa mbere kugeza kuri 5 ni kuri 4. Hanyuma rero turabandanya n'indi message y'amajambo nahawe. Ndasabira abantu mwitonde mugende buke buke, abo nimo ndahanurira kugira ngo mwumve ikinyoma, kuko Imana yashiriye ikinyoma ku mugaragaro kugira ndagihinyuze cabungere bakuru bari mu madini atandukanye nico abapasiteri. Hanyuma ngira ngere ku message y'ishengero gishirimo rirumva imburi mu nyuma akaca babakanga ngo ntimwumvire ivyo, mbere beshi bagatotezwa. Hanyuma rero ngira ndabaha amajambo ngira batabaha ntibaba bayabahaye kuko babikuye ko kwagashambara. Rero nabyo yuko ivyo mwabagaburiye nivyo bariye Imana yo mwijuru bigira birangire. Hanyuma rero wowe uraza kumbaza ati ko tukuma dusenga ico ndakubwira n'ibyago bigerekeranije n'ibindi. Nabwiwe yuko hagira ab'intambara, iyo ntambara abantu bagira bahana ingumu bagira bagwane bivanye n'iki kintu ngira ndababwire. Impwemu z'imoto n'intoki zose zagiye mu ishengero rya Pantekote ziragara. Babantu rero baha ibikorwa batigeze bigishwa n'ikintu na kimwe, afise abagore babiri bambika abagore babo ubumini. Eka bantu b'Imana nagira ndababwira ishengero rya Pantekote ryaratakaye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umugore niyo abagomba kuvugishwa mu ishengero atwikira umutwe kandi niyaheza ceceke mu ishengero. None mwarabahaye uburongozi. Imana irambarira ngo iyo abonye abagore batunze baca bahana ibikorwa by'Imana akabahuje nama abandi nabo bakabahudia diakoni. Ibyo byose nabyiwe ngo Imana yo mapeti byose irazibikoragurire hasi byose nta kintu na kimwe gisigara. Hanyuma rero ngira mbwira amasigarira yo kumva, ngira ndabaha amajambo nayo Imana yamishuriye yuko iyo abakristo bagomba guhagarara abarongozi baca babagwanya. Mu nyuma ngira mbwira ishengero naryo rizonyumva, ntibikunda ko winjira muri Yesu utabanje kwemanga. Ngira ndabaha amajambo iyo muri Yohana igice 16 ku murongo waho wa mbere turasoma mu izina rya Yesu. Ico mbabaririye ibyo nukugira ntimuze mucitazwe, bazobaca mu masinagogi, kandi igihe kigiye kuza uzobica wese azogira ngo agiriye Imana ikimazi, kandi ibyo bazobikora kuko batamenye data nanje ntibamenye. Ico mbabaririye ibyo nukugira ngo igihe cyabyo nicashika muze mubyibuke ko nanje nabibabwiye uhereye ubwa mbere sinari bwabibabwire kuko nari nkiri kumwe namwe. Amina. Aha Yesu yabwira abigishwa 12 akabwira n'ishengero riri mukuri. Rero nagira ndababwire umuntu wese nabwiwe n'Imana atazocibwa mu idini ntashobora kwinjira. Ubu
ikimenyetso ca mbere, pasiteri agomba guhinyura ibiri mu ishengero rya Pantegoti aca acibwa n'abandi bungere bo hejuru. Umwungere nawe agira yemere ko ibi atari ukuri mwe birera mu ishengero rya Pantegoti, abungere bose baca bamugira inama. Urumva rero abo bantu nimwabumva nibo bakozi b'Imana bazoba baragumije ibanga, bazoba baragumiza agakiza. Yemwe abari mu ishengero rya Pantegoti mwese muzoce mubakurikira nibo bakozi b'Imana, kibaranga iryo shengero ntibazogumamwo, baca bacibwa n'abandi. Mu nyuma n'umukristo agomba guhagarara mu kuri. Ngira ijambo narizanye, ni wahagarara bakaguca atacaha. Rero muze muhumure ivyo bintu rero cyo kuvuga ngo barataramuye umuntu bakataramura umuntu atacaha, nukuri ico ni icaha kibagarukako. Ndemera neza yuko umuntu akoze icaha mu ishengero gutaramurwa na Bibiliya irabivuga. Umuntu agategurira icaha ciwe yakoze mu nyuma bakongera akamusubiza mu ishengero. Ibi birenari sinca kubiri n'ijambo ry'Imana abazonyumva. Ariko iyo umuntu aciwe atacaha yakoze nukuvuga Imana ica yakira. Iri rero ryari ijambo ryo guhumuriza abari mu ishengero rya Pantegoti n'ahandi mwagizwe imbata, muhumure kuko umuco warashe, muyihute n'ingoga, mukaba mutihuse mwese murapfana n'abarongozi banyu. Ariko ndagaruke abarongozi baza gupfa n'abarongozi bagumye ku kinyoma, abandi nabo baza kurokoka narimwo bararizwa n'ibera mu ishengero rya Pantegoti. Hanyuma rero ndimo ndabandanya n'amamessage kugira ngo umuntu wese atazozanana urusaku kuri audio. Mu nyuma rero yaba umwungere ya n'umupasiteri yumva nawe azana ibimbeshuza kwaya majambo, kandi niyazana audio namwe abakristo mwese muyumvirize mwumve ko ari ukuri. Kuko icyo ndimo ndababwira nabwiwe ngo iyi ntambara abarimwo baranyumva nukuvuga akayogoro ka Makamba. Abantu bose bantegera, hari umupasiteri yitwa Sironi niwe yagambaniye witwa Migwire, avuze ngo intungwa za Migwire zinziye mu rusengero aheraho urugamba. Mu nyuma rero aramugwanya mukura mu ishengero, byose abagiye bumva kungurukana bumenyi byarabaye. Rero ahatanguye ubutumwa bwiza muri Kayogoro bugakwira Burundi hose, nabyo n'Imana ko ari wahatanguye ubwumiza bwa Kristo. Rero nkaca mbwira abantu bamwe muzibukire, kandi ikindi ndimo ndabwira abapantegoti abo bungere babyo ngo nimutambe ngo nimwidegemvye bahora bari barababujije. Umupantegoti yatamba mu by'ukuri yaboneka nk'uko zicaha, none ngabo barabagumuye n'igihe kitaragira ngo mutambe muhagabire. Iryo ni shari nabwiwe ryo gucirika ubu izindi misiyoni zitemeye ivyabo. Ibi ndabivugira ku mugaragaro nk'uko data yabintumye. Ndasaba umupantegoti wese yoba yagurutse ngo atambe neza arongowe nawe Akayogoro, nukuri byo byiza kinjira usaba imbabazi Imana, na iyo ntambo nta yari Imana yagutumye. Mwese muraguye muri yombi. Mbo ngira mbwire abantu bari mu isengero mwese, kuva Imana yerekanye ikinyoma c'abapasiteri gusubira mu ishengero rya Pantegoti ndagaruke, nigi Imana yari yatoye aruzabugwiza. Ariko iyo ubwami bwigabanganijemo kabiri babugira buhone. Mugabe abatari maso ngo muhungire ku bakozi b'Imana baboneka muri Yeremiya igice c'23 ku murongo waho wa mbere kugeza kuri 5 murabe kuri 4. No kuvuga mwese muragwa muri yombi, kuko Imana ikamya kagezi yateguye. Kandi iri shengero nabwiwe yuko ry'Imana riri mu isi yose, no kuvuga kwera abarongozi abuze ico babagaburira, no kuvuga Imana igira ihereza abandi bungere. Hanyuma rero nagira mbwira abantu mwese abarundi n'abarundi kazi mu nyumva, umuntu wese azi ko yakiriye Yesu nakura umutima kuba murongoye, kubera imikino barimwo ubwabo ntibarotana basabana imbabazi. Ibi murabibona ntibikunda, ariko kubera Imana yabiregeye itegerezwa gukura aba mbere kugira ishireho abandi. Imana yo mu ijuru sinkene ni mpaka hari abakozi Imana bacishijwe mu ruganda, kandi nabwiye yuko hariho n'abari mu idini hagati igomba gucisha mu ruganda bace bakorana n'abandi bagwanije kubw'umuhamagaro. Mu nyuma Imana ice yubaka iyindi nyubako, ariko iza kuyubaka ari uko ibanje kurungika inkota na rubura kigongo. Murakoze, inomero yanje nayisize ko, hanyuma rero ugomba arankenera. Ikindi kintu nagira ndababwire ngiki, abantu bose barimo baririmbira mu madini, nabwiwe yuko indirimbo zabo ari nka kujya kw'abakenyera rugamba muzi mu gihugu baririmbira igihugu, kandi nkuko abajereri baririmbira igihugu, nkuko n'abapiyoniyo baririmbira igihugu. Murundi wese anyumva ari mu Buganda ari mu bihugu byose, wowe uri umurundi neza kari wavukiye,
nabwiwe yuko ariko bimwe biramera. Mu nyuma campagwa amajambo muri Amose. Aha rero nibo ndabwira umukristo wese nongeye gutera kamo, wewe naho neza nibo ndakugiruka nkakumva. Ibi byose bibagezeko no kuvuga ishengero rya Pantigoti imyaka yose twinjiramo. Nabyo n'Imana kwigira irigire kabarore, ibi ndabibabwiye ndasubiyemo. Cambere cyo nyene nabyo yuko ata mukristo agisubira kuronka inyigisho kariya gakiza kambere. Muzogenda mutonda aramahera ari biguzi kugira rero iyo ngoma yabo ihere, kandi Imana ibarandure barabahitana. Ni mpaka uwatanga 2030 agiye gutanga n'ijana, mpaka namwe babahitane. Ariko nimwumvira kamo nimuraba imfuvyi n'abapfakazi cyangwa umuntu agowe ni wabikora uzobura umunyabwenge. Berenari nabitumwe n'Imana, kuko urumva bikice muri iyo ngo niyo ubwabo barimo baranyarana bagwara ishengero barica mu bice kubiri, kuko ntibarizi inyungu yaryo. Ariko amasigarira ariyo nukuri nabwiwe n'Imana ko agira ruhuke. Ni mu ruhuke igihe mwakarushe, kuko Imana igira iberekane namwe muronka amahoro, kuko ubwa mbere Imana atakirakora muri bo nukuri byari bigoye. Kandi rero mwarizwe nabo nanje narezwe nabo byari bigoye. Kindi ndababarira, biragoye yuko umuntu yonsa amaberebere muri Pantigoti neza akaregwa niyo nyigisho yabo bungere yoshobora kuvamo ngo ikunde. Pore sana nabyo ngo ikimenyetso ngiki igira imva iba kuri impuzu ubwambure bwabo buje hejuru, kugira ngo n'impumyi n'igipfamatwi cyumve. Hanyuma rero turabandanya kubaririmbyi message yanyu. Umuririmbyi wabagitinya Imana kino gihe, Amose igice ca 5 turasoma mu izina rya Yesu ku murongo w'2:1. Imana yo mugiri dufasha. Hanyuma haravuga ngo nzinutswe iminsi mikuru yanyu ndayigaye, kandi simpimbawe na gatoya n'amakoraniro yanyu yagahebuza. Mbere naho munshikanira ibimazi vyonswe n'amashikanwa y'amafu sinzovyemera, kandi bimasa byanyu binuze munzana kwimaza ivyishimwe sinzobishirako nijisho. Nkurugo rwamo rw'indirimbo zanyu mu matwi, kuko ntagomba kumva guhibongoza kw'inanga zanyu. Ariko imanza ziroranye reka zisendanishe nk'uruzi rudahoka. Amina. Rero aya aba n'abanyamasezerano. Hanyuma rero nagira nibariza abantu, ibyuma babagoje by'amahoroge, amabafe, ibintu byose by'ibitari mwarakozemo bibyigwa nyene ngo ni Imana ngo murakorera, ntimwamenya ko ari ibintu bigira bituntuza Imana. Mu nyuma ubwanyu muratonda mu makorari atandukanye ngo bakabavuga amazina, mukagenda mukinjira mukaririmba. Nabwiwe n'Imana yuko amanota y'abaririmbira igihugu cy'u Burundi nyene icubahiro yagiye mu ntara no mu ikomine babasumbye amavuti yisaha. Ntibikunda kuko mwarononekaye mu mpwemu, ntawe ukibakorera. Pasiteri ntiyihana na mwarimu ntiyihana, none mwebwe mutozwe indero gute? Izo ndirimbo nazo kuza kuziririmba mutejejwe muranarinda muri kwegera umuriro. Imana yo mujuru yambwiye ngo umuntu wese w'ubwenge ntasibire no ku gitari no kuri horoge, ahubwo no kuririmba. Napfuma agenda iryo shengero namba yicaramo akarindira yicare, ukaguma utoneka Imana, ukaguma uyigora murungi ku mubavu utaduga, nukuri abadayimoni barabicirayo. Ngaya amajambo nabwiwe. Rero njana n'ijambo ry'Imana, ndasaba bungere bose bazotora audio nabo bazane amajambo ampinyuza ati wo n'umwigisha w'ibinyoma. Nukuri azobakoze inomero zanjye nazisizemo, ariko ntimwinyegeze. Ndazi yuko muisa mwinyegeza mukanka kuyavuga mugakoresha urutoke rwo gusipirima. Nabwiwe ati sipirima, Imana izokurondera rubura kigongwe nawe. Ubwo rutoke izoza ukiriho izira ruvuna n'imici idacikira ruvuna iruvuna, ariko nabwiwe kweri. Yego ubu Imana yahagurutse ku ntebe yayo. Igihe mwapingiye abahanuzi bakabahanura bavuye muri mwebwe, neza na neza kirarangiye. Rero ishengero nishaka kuririmba ritateguwe. Abisirayeli Imana yo mwijuru bararirimba bagatera umubavu mota neza, bamaze kononekara kugeza aho Imana ivuga ati nkuri izo ndirimbo zanyu mu matwi. Hanyuma nagira ndabasabe nukuri abagatulika bese nibo bagaye n'abangirikani ngo ntibahagaze ku murongo. Iririmba ryabo kino gihe ni naryo rifata amanota gusumba Pantigoti kubibi n'amarushwa arimo araberayo. Reka ndababarire yemwe bantu b'Imana muzokumva audio. Pantigoti we ese wohungira he? Imana yambariye kuko atahora izompungira. Ngira ndababwire izo nkubaruzo muteka ku rusengero Imana yarabimbariye, we wapinga utapinga.
aho umuntu handurira ibyaha byinshi, abatetsi barahandurira, aho bahandurira naha ni ukuvuga iyo umugore yateguye injyaho agateka inyama agakaranga, ni ukuvuga ngo haba hari inyama kuntu bazimanyuye, hakabamo inyama ya mwungere mukuru, hakaba n'inyama ya pasiteri muto, hakaba n'inyama ya mwarimu n'iya mujena mu rugezo. Murampisha hinga rero uwo mugore aze kusereva yihende, inyama nini yiya ayitereke ko ya mwarimu, uzubona aho bicaye ku mezi zisho rizuce ngiyo nyama ko yari yanje gitwaye. Yemwe mwa pasiteri mwe ndababeshera, yemwe mwabungere mwe ndababeshera, urazi kibiteye mwarakamutse mu mpwemu. Yesu yama ku musozi ariri ishengero ry'Imana. Yesu ntamburuzwa y'inda yari afise imbere, kuko yamararira ishengero iyo mu muyigana bamuhiriwe. Nukuvuga rero ako kaga na mwarimu karahari, iyo ari guhabwa mwarimu akayiha mujenama, ubona ijisho ryarunguye ku meza. Ndababeshera, hasigaye abatetsi nabo bakabazimana, abatetsi nabo bagatahira inzara. Umva Imana iramanutse guhorera ishengero ryayo. Nukuvuga abo batetsi nabo bagakongota amagufa n'inyama nziza ntiboyirya, mbere bahirahiye ngo banayirye, hakagira urego yundi ngo yari yamanyuriwe pasiteri na runaka no kumushira inyuma mu mushira inyuma. Ariko Imana yambariye ati ntimushobora gushira inyuma abantu, namwe yarabasize inyuma, muraza kubyibonako. Birenari nije ngaruce kubibabwira. Nukuvuga rero abo bakristo barahura n'ingorane. Ikindi naco kimo kirariza Imana, bamwe bararya kugo rusengero, abandi nabo ntibarye. Kandi yo mwakamahera n'inzimano bose barazakwa. Ariko bamwe hakarya bankunzi, hakarya bo mwirundaniriza imbere n'amarira. Imana imanze iminsi rimwe irabimbwira, abo mwishiriye ku cubahiro, ku butoni, abasenga bazinanye mu miryango, ugasanga bariyunze mu iryo shengero, ugasanga hari abantu bafise udufaranga n'abadandaza ibintu mwararunze, bafise abagore babiri babirekana bivuze mwararunzeyo. Ugasanga umwana wo muri Pantekote atarononekara cyane ngo hagorewe. Ugasanga hari abarimwo bararya n'abazima ngwandi batarya. Imana irambarira ngo ndababaze. Yesu mu bigishwa 12 abigishwa, Yesu niwe yabagaburiye, se bamugaburira. None ko abashengero ribagaburira nabo ntirirye, kandi ngira ndababwira intumwa za mbere bose basangira ibyabo, nubwo kino gihe batosangira ibyabo zose ngo biboneke. Ariko buryo umuntu agaburiye abandi ntibarye, batanze inzima nimwe, bakoze ibikorwa bimwe, urumva ibyaha mwe murakora mwaba pasiteri mwe namwe bungere. Nimukubita audio murayikubita nawe irabakubita. Umva ibyo nabibwiwe n'uhoraho. Irambarira rero ko amasigarira yayo Imana igiye kuyikurirayo, kandi kuntu igiri yakureyo uzotambama ngo aranavuga ngo nibabigisha b'ibinyoma canke n'ibindi. Nukuri witegura upfu. Imana yambare kuko neza kugira shengero nk'amahoro mugiye gupfa. Ariko nimwagaruka mukumva nimuje ku murongo kugira mwigishwe, pana kwinanata ngo turabungere ngo twasizwe amavuta. Rekada, harabo Imana yasize amavuta ari mwibanga. Kuki Imana itaducisha mu ruganda bamwe ngo bemere bamara imyaka bari ku mavi? Ishengero ry'Imana mu Burundi ntiryokira no kwisi yose, ariko ntibikunda. Ni Yeremiya 2:3 ku murongo waho wa 4. Ndasaba umwungere wose n'umupasiteri, none Imana yari gushira abandi bungere muhari. Kandi iyo mwifata neza nukuri twese iyo tuba tukagera abara amahoro. Hira abantu barabuza amahoro. Ikindi nabwiwe nzobabwira kubwo amajambo nzotonze kandi mo nabyigwa n'uhoraho. Ezekiyeli 3:4 umungere wese yasome, na Mika 3 ku murongo wa mbere. Murabizo ntama kuntu mwazikuye ku rukoba mukazijya ibinure, uwo haraharaje mwiruke. Basha ntibikiri banga, nukuri nabwiwe n'Imana kugira isiduke. Wagira ngo irazana inkoni ngo yiruke kujya umuntu akwirukako. No, nabwiwe kugira ibanyikize mu ibanga, ibateze gusubiranamo no kudakundana, kandi mupfugo butunzi nyene bwo mwishengero. Ibindi nabwiwe iyo miduga abakristo mwatanze mu ishengero rya Pantekote ngo yabungere. Umva mugira muhure n'amagorwa n'amakuba, kuko nabwiwe n'Imana yuko izo mpemu zinziye mu ishengero z'imputu n'intuki, umwe wese ataza kwemera kunda ujamwo undi atawugiyemo, mu nyuma hadukubugesera. Kandi nabwo mu ishengero rya Pantekote hari mice yimbonera kure nkuko bazizi mu gihugu cy'u Burundi. Mbere abo mu gihugu cy'u Burundi bo n'abanyamahoro, kuko leta yibatumye bagendera ku mategeko. Abo rero binyegeje ndabibabwira,
hari imice imwe usanga yemera mwarimu, n'umuco umwe usanga wemera pasiteri, n'uwundi ugaya pasiteri uyu, n'uwundi ugaya pasiteri uyu, n'uwundi ugaya mwarimu uyu. Iyo mice rero muri Pantekoti cyane cyane nko muri Buganda Imana yaranyeretse birimo, no mu Burundi birimo, no mu bihugu byose. Hariyo bamwe usanga bakunda urya rero n'akantu Imana yikubitiyemo kugira ibasure yerekana urwo rukundo rwanyu. Haca bamwe imigwi rero muzoyibona mu by'ukuri. Hariyo nivyo Imana yanyeretse amakudeta yose muzaba mu gihugu. Murazi uko mu gihugu cy'u Burundi burgize ngo atere kudeta, Imana bakamufata ni mugasho. Ariko ngira ndababarire mu madini ya Pantekoti Imana yanyeretse mu nzozi harimwo abacengere bakubitana amakudeta. Mugiye kubibona kuntu harimwo imigwi ikubita amakudeta abapasiteri bamwe, abandi bakubita amakudeta baribo. Ivyo zose mugiye kubibona. Hanyuma rero ndarangije, uzobona ibi byose ndimo ndavugishwa n'Imana bishitse muri Pantekoti byose. Urumva bitanguye muri menga biroroshe, biraza kuguma. Rero ikibasaba nuko muzogaruka mwihana. Utwo tugwi twose Imana yaratunyeretse, twase kwihana ngo duce bugufi mugana aho bo kwihanira, kuko abari kubihanisha nabo ntibihana. Pore sana mwihangane, ariko ishengero rigira ritegurwe. Pasiteri cyangwa umwarimu wose azoboneka azoza kwigisha abandi yabanje kwihana. Mugira muyibona Imana yariyo, murayivuga ku munwa, mwarayikicemo ngo nuhora havuze, mukoresha abantu buretwa ngo Imana ivuze ukunguzuko. Nabyo ko ingoro zose mwubace n'amafaranga yose mwarundanije byose Imana igira ibicikisha yondo. Imana yongera kumbarira ibibina bibera ngaho by'abanyamahanga. Imana irambarira abakozi Imana kuntu bataye akaranga, nabo bakunze impiya kuzirutisha Imana n'ivyo yabahezagize byose. Bagira bakorana ibibina n'abanyamahanga bose. Abanyamahanga barinziye mu ishengero rya Pantekoti. Ntumbaze wewe ni waba ndimo ndavuga ivyo ntazi, ngubwo birasohoye. Abafise amaherena bambaye abapataro ika urudubi ntivyokunda kuko hatagira umuriro. Impwemu mbi zirinjira. Yewe ishengero rya Pantekoti urandizije kuntu Imana yari yaguteye uruzabibu rwiza ukawamye ibijabija. Ariko ngira ndababyine ndarangije, Abapantekoti bose bava bakagera hari abo umutima barimwo barahungaho nivyo Imana ibereka, abo nibo bahigwa. Ndarangije. Hanyuma rero ico ndangirijeko naba bapasiteri wo muri Pantekoti ndimo ndavuga nabo bangwanya, nukuri nimushireko nubwo mwokorana muri isi yose. Imana yabariye ngo umuntu umwe azohendagiza iyo bantu 1000. Hanyuma rero abantu bavuga ivyo gusohoka, Imana yantumye ni jambo. Raba Matayo igice ca 6 ku murongo wa 5 ugeza ku 7. Umwungere wese n'umupasitera nyumva n'umudiyakoni n'umwarimu uzogaruka. Mbega nabyiwe n'Imana atibwira abantu gusohoka. Mbwira Imana ati none gamani nabwira gusohoka amajambo nzobabwira nayahikira yama. None ni mwigwanirize Yesu murabe nawe kunta bagwanya. None Yesu yarayobewe ko amadini ahari. Mbega Yesu arayobewe ku isi kw'ibibina eka n'amashira hamwe ahari. Nagira ni mwijura arabibona. None yari kuyoberwa ko amadini ahari, akavuga yuko umuntu azosenga so aba mu mpisha akamubonera mu nzu yiwe. Aha rero kwari kugira ngo ivyo mwagorece byose mu Mana Bibiliya mukayigoreka yera mukayicurika ko bibabanya amazi kweri. Imana yaratwigishije. Nimwumva mukinze ibi bintu Imana intumana, nukuri nzoba nkoreshwa n'abayari ntazoba ari Imana. Rero umuriro wacu rero ni Yesu yivugiye ngo mwananje niwasenga uje mu nzu so aba mu mpisho kandi akuboneye mu mpisho azoguhera. Uwo ni Yesu ni databuja. Rero twego twaratandi. Rero abandi sitwe tugiye kubahiga ni wagiye kuturondera. Ndarangije. Mu nyuma rero nomero zanje nazisizeko. Umuntu wese atori audio acagaruka arondera amajamba ncinda ko ndumwigisha w'ikinyoma canke ndumuhanuzi w'ikinyoma aze muri Bibiliya nyene. Mu nyuma nanze nzotanga igisubizo niyazani audio yaba ari umwungere canke umupasiteri. Murakoze abumvise audio. Imana yo mwijuru bahezagire. Amena.